Yambubasha mumeze neza, mumeze neza cyane ni Bernice Nahindavyi muri Gasongabugari show aka GB257 kuri Flamboyant Gardens. Uno munsi badufashije kwakira Jimmy Nzisabira, Gerard Andy Nibizi, bose na photographe b'abarundi bakora photographie zitandukanye. Umwe muri événementiel, undi ari mu vya ama mariage, aba mannequin, ibintu nk'ivyo. Shaka rero kumenya babikora gute, bashitse aho bageze bigenze gute. Okay. Karibu. Yambu. Tumeze neza. Mwe nandeje. Jewe n'uwundimwo. Eka n'uwarimo kwe. Nitwararanye je washobora kumvugira. Okay, banasubiremo basi. Sasa. Subiramo. Utegeza kubaza ati Jimmy ni sawa. Okay. Wewe ni sawa. Uzokushira byo. Je nitwararanye wewe. Okay. Gutumeze neza. Okay. Yambu cyane. Yambu. Mumeze neza. Meze neza. Okay, ngo tugira amazina yanyu. Duhere kuri ya gauche. Yose urayavuga yiwawe yose wagize no muri secondaire. À gauche ni inde, à droite ni. À gauche, à droite. Okay. Okay. Amazina y'abavyeyi bayita abavyeyi. Nitwa Gerard Nibizi. Wewe? Nitwa Jimmy Nzisabira. Okay. Mweruka kwicara ku Gasongabugari ryara? Ejo ndagafise muri. Ubwo mukicayeko? Ya, ndaza ndakicarako kugira umuntu aruhuke bien sûr. Abona ko tuyicaye tumeze gutya. Okay, nawe Gerard. Bon, je kenshi ngiye kuramutsa mama. Kandi amusanga ariko aratekera nkakicara. Ya. Ashobora kumpa maze nka 2 semaines, 3 semaines nakicara. Mwamenyanye gute? Nje nawe nzi. Okay, vyagenze gute muhurire nga? Ni mwe mwadutumiye? Okay. Urashika mugakorana? Uyu? Kenshi. Je nawe Jimmy. Mukorana mutazi naye? Kenshi twarakoranye duheruka gukorana na Royal. Kampanye ya Royal. Biba bimeze gute Gerard? Muriko murakorana? Bo. Icyo nzi turatwenga gusa sana. No, ariko arantwenza. Turatukana gose. Arantwenza. Mbwa ntibuza ko tutahana twenga pe, mbwa turatukana gose. Gusa byarantwenza kubera urumva n'umuntu urashobora kumuvugisha nk'iminota 3. Uramuvugisha ntariko arakumva. So cyantwenga. Arafise ikibazo. Oya, nibaza yuko ari ikibazo je. Ndi mu kazi sinkunda umuntu avugisha. Kwa ndi concentre cyane. Donc Gerard nawe n'umuntu atera inkuru. Kandi mba ndiko ndimvira ikindi kintu mugabo gasanga ari ashaka kuzana blague nanje usanga ndiko ndimvira ibindi. Donc nico kituma bivuze. Nta communica. Je kubganje ari ivy'inkuru ugasanga n'ibindi byari bikeneye kwa byumva mugabo nta byumva. Umva sindamuzi vraiment. Nta n'umwanzi none. Sindamumenyera. Okay, tumumenyera. Musanzwe mukora photographie. Ariko umuntu aravye neza umenga ni mukora photographie zimwe. Genre ni muri cadre imwe. Nihe difference? Nituri muri zimwe kubera we ari muri beaucoup corporate. Jende muri événementiel mugabo iri penche kuri les mariages no muri fashion. Gerard ntakora fashion cyane. Hama mugara akora studio, photographie studio, nari ndayikora mugabo we ari beaucoup plus muri commercial. Okay. Ninde ari better gusomba uwandi? Gerard ari better gusomba Gerard. Narisi. Narisi. Bon, arabesha igituma beshe nuko Jimmy ari mu bayidole banje. Ansumvya imyaka experience. Ari mu bayidole banje havuye Jimmy, ari uwo bita
Chandru aba n'uwundi yitwa Evarudo. je nandi ni kubera mvuga ati umuntu arusha uwundi kubera mugabo afise akazi kenshi ni kubera ko akazi hari abamushimiye kubera ibyo bikorwa vyiwe donc mugabo ifise ni kubera ari better donc je ndashima yuko asumvye je kubera afise akazi kenshi kuja. Okay. Jimmy nzi bavuga ngo urazimvye nivyo kubera iki? Nzimvye ufatiye kuki? Niyo bitubwiye. Wakuvuza ivyo bintu usanga atashore atarafise les moyens yo kumpa kugakazi nagenda mukorere donc ni kuvuga yuko nimba uje ukavuga ati nshaka ndagufotore nkakubwira ati ni 10,000 ufise 5,000 nzoba nzimvye donc nzimvye ku muntu bana ku kazi nkora. Okay. Mu Burundi abafotografe biyongera nka kabiri mu ndwi. Kandi baza bafise amakamera mashasha afotora neza. Mu bigenza gute kugira mu démarquer kuri marché? Uracisha cyangwa ndacisha? Iyo question no imagination. Ya direct sana. Je ndacishiye kwico kibazo ni byiza ko biyongera. Kuko bituma umugukura kuko muga wacu uracari muto mu Burundi. Nta muntu azovuga ngo narabuza akazi ngo kubera ngo hari abafotografe ngo bavuka mu misi yose turacari bake. Hariho n'ababura abafotografe kubera uwo munsi baheze urumva turacari bake. Hama ikindi kintu mwomenya nuko si appareil ifotora bagure niyeje ni magure ndabifuje ko bagura ko turazikeneye izo kamera. Hari abantu dufite ziriko zirahera turazikenera kugira ngo tuzironke umunsi wa rusaka. Donc ni byiza vama ni bagume baza ni benshi baracakenewe. Gerard biramaze gushika ugahusha ifoto genre ikomeye biba byagenze gute hama umukiriya umusigurira iki? Nahushije ifoto muri dot bon bimaze kumba ko rimwe kandi byaranyigishije kubera byantaye mu ngorane itoroshe. Nahushije ifoto yindi bakaririmba mwirore uyo ndamuzanye bari bamuzanye nibaza yuko ari leso mu buzima bwanje. Nahushije ifoto bari baramuzana bamuririmbira ego ituma saba ikigongwe ntandi uyo muntu ariko amahoro kwera yarantwaye muri zone ya mbere iteye ubwoba yanaye muri commune Musaga bwa mbere shikari so ibyari byoroshe nabonye abantu bafite amadosiye menshi nabonye abantu nka batatu bamenetse amazuru abandi urumva nashitse aho hantu harateye ubwoba vya iyo commune ndabonye muramaze kujaye eri muhira ndabaza kujaye urumva n'umunyamusaga je vraiment bwa mbere zone Musaga iteye ubwoba gute? Ijya commune bo bivana n'amadosiye uhabonye cause je bwa mbere d'abord nitavye ubutungane. Hama cyambona abantu bamenaguritse abandi n'undi aje yikoreye portail ngo niyo yivye so bamurungitse wenyine ayitware kuri zone urumva ni ibintu byari biteye ubwoba ariko naragishiye amande kandi ntahembwa so byaramaye leso mu buzima bwawe. Yaguhamagaye mu butungane? Ego narishiye amande kandi ntahembwa namugiye basireka kundiha utegerezwa kundiha kubera iyo foto sinzofa ndayironse mu buzima bwanje nakoranye n'umuntu wa mbere ari compliqué mu buzima. Sorry. Okay. Nk'ubu bishitse mu gafotora nka événement canke mariage. Ni yihe soit muri passé, muri présent canke muri futur ni yihe wumva ushaka nyene événement y'indoto yawe uvuga ati nshaka kuyifotori jewe soit yarabaye canke événement y'indoto yanje kuva naraba umufotografe ndakunda sinzi kono yita emission yitwa Coke Studio ya Coca-Cola baza n'umuririmbyi yakaririmba. Ego nakuze nkunda amafoto ya Coca kandi nibaza yuko iyo emission
iyo mpuza n'abantu benshi kubera ni emission y'abastare benshi bo sinzi ubu ikibaho ni emission ihuza abastare mukuru mutonya so ni emission vraiment ni indoto yanje kweri gufotora irya emission. Ikimina je nibaza yuko nkuko natangwa ndabivuga ndi muri Boko Fashion nibaza yuko nshaka gufotora muri fashion nka Paris Fashion Week cyangwa New York Fashion Week kubera izo muri East Africa ndamaze kuzifotora zitari nke nyinshi donc ndakeneye kumenya abandi bateye imbere bigenda gute donc nibaza ko ari cyo kintu nifuza gufotoramo. Okay. Location ili favori yanyu yo gufotoreramo that evenement canke natie nakunda natie cyane jewe ni studio studio wa studio iwawe studio yiwanje kubera ndaba boko creative nka ibintu nkazana monde ya exterieur nkayishira muri studio birama kwiyumvira donc jewe andra prefera ni muri studio. Okay. Mwodu partager ikintu nyine kiri funny cyo carabaye nuko murafotora. Funny? Yes. No. Ntashobora kuvuga ko nka jewe personnellement usanga ari ibintu biri intime ku bantu kandi ugasanga no ntashobora gupartager abantu. Ngo je sinshobora kuvuga umuntu mugabo byarabaye kameme. Umumariye hari yageze kwambika umugore bag acara yibura. Ivyo vyamaze ariko vyamaze yabaye. Yes. Bayibagiye bayitaye. Reaction rero y'umuntu jewe reaction yiwe niyo yanyishe kurusha ibindi vyose. Kaje kwanza umuntu ndakunda gutwenga. So ntivyankundiye ko nguma magaze ndiko ndafoto naciye nsohoka gutwenga camurana wa mumari agiye kwirondera. Yagera isopa mu modoka abantu cubona muri uwo mwanya yahagurutse wenyine le fait yuko nariko ndatwenga duhuye nivyo hama ibindi nuko ni vyinshi muga je sishobora usanga ko ari umuntu byaramukoze ko je naho nobibona ko bitwenza donc je ntashobora kuvuga from ni byinshi from muga nico kirimo je kiramaze kunshikira en plus ku mugenzi wanje mugabo je no kuri no hari n'undi yagiye muri toilette yego arahaguruka nka kigenge bana bijya rero bijya ababigira wumva ucubona abamama bose bagize uku je zijya reaction nizo zicusanga zantwengeje nyene iyindi nuko ari ahantu bambwiye ngo we waje gute ngo aje gukora ikintu mu photographe principal cyafata amasakoshi yanje ndagenda iyo ni funny no iri funny irababaje oya je kuri je yari funny ko naratwenze mvuga ati barangiriye neza narari avance hariho baramuye aho wundi nibo baje kunora aho sinzi kiri funny mugabo ya nizo ndayibuka umuntu yankuye inyuma ndiko ndafotora umumariye muri chambre arambira photographe ingo ndamukurikira ndagenda ndamuherekeza narinzi ko ari ikintu kiri important nyene ngira fotora cyose hanze gasanga no jeune ariko no mukopine wiwe gufotora rero nanje okay daranwenge n'ubiranwenze ndamubonye umujene birantwenza bro Ntiwaciye umufotora cyo wacisubinyo kumva kugira umunsi ugende neza ushumufotora juste kugira ndakavura ko je ndiye nava cyane yene bacana wewe sinje muri modi binache ndamufotora bro kino yene nava gose ari ne basa nanje dumuntu ndakunda iyo dukoranye bro ndakunda iyo dukoranye kwera yiyemeje ko usanga ndamuzi ukuntu ndamuzi bishiza kiyenero je ndatwenga bima gutwenga kwanca caba biraje kandi arasubiye birabaye twari tugomba duheza akazi bitaraba so umengo bitegezwa kuba mugabo vraiment tukabira biba biryoshe biba bikenewe kwera yego babikeneye ko yiyenero biba bikenewe si vyiza so bihe mureke mukareka kuja baje ku kazi
nje ndamwanga umugabo nje sinkunda abantu bibipara mu buzima abatagira umushatsi. Okay. Ni kihe kintu mumaze gukora muri proud of? Jewe Uvuga ati iki kintu vraiment nazidakirazi sinumva ko ari je nayikoze muri photography cyane. Ego. No mu buzima of course. Kindi proud jewe ni mangaje muri relation ndimo donc nico kintu navuga ko ndi proud yawe. Wow. Yeah. Nawe sha. Sha. Ndi proud y'ibintu bibiri gusa. Yego. Ndi proud yo bon. Wavuze gute kandi? Ikintu uri proud of? Noba narakoze. Ego canke mu buzima busanzwe. Yego cyambere vraiment nararyoye umunsi ngende imbere ya president. Yego cause kuri je yari opportunité. Kuri je wari umunezero. Mugabo wose yari mama ya mbere vraiment igoye mu buzima. Kaje nyine siniyakira. Kugira wiyakire kwanza biragoye. Urumva so abari ahantu kwanza hari agacerere. Abantu bose umva amaguru gusa muri ko muragenda. Nta muntu ariko aravuga nta utera inkuru mu matwi. Urumva mugabo vraiment byari biryoshe kuri jewe kandi nca ndonka chance mu photographe principal wiwe nangirira ifoto ndi muri yo crowd kuri jewe yo foto ego vraiment nzoyeka basi n'umwana wanje hama mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe maze kurya amaheraji kandi ntayo yibuka nzoyibuka ntayo uzopfa wibutse kandi nzi naho nayakuye ntuzi ukuntu byagenze kandi sinayamusubije vraiment yari meshi gose. Urumva namubwiye ngurira amayinite amwira na mahera afise hacakoroka 5 mu modoka ndamutwara ntayazi niyo yonyene no niyo yonyene uzi ko ari miliyoni Jimmy akucunyi cha Jimmy. Yandi ni Harmonize yitwa gute? Hama nawe nta ndagusanze yawe umeze gute? asubiye kunyishura agomba kunyishura. Bo I'm single. Ndi single na ba ex babiri. Ni benshi. Ex benshi. Bo ndi single na ba ex babiri. Zaraheze benshi. Ntibizobandanye. Zaraheze. Sweet iragoye bivanye no byaheze. Uvuze ko byaheze nta sweet. Mwera Sofia mahera. Avuye ati ingeso je umuntu n'ibikunda. Mwera Sofia mu kabiri vraiment akunda kujya bed. Yari food is best so. Mu kabiri vraiment akunda kujya bed. Yari food is best so. Beni jewe beni food. Umva je vraiment nacenda bivamo. Ndashima kandi nkene kuzoba umupadiri. Yes. Trop tard gute. None trop tard gute ni utanga umupadiri wewe. Sinzi. Okay. Umupadiri photographe naba. Nta umupadiri photographe aba. Barahari. Yeah. Really bakora ko kazi nyine. Yego donc mu Burundi no pa mu Burundi mugabo barahari furera none si ibintu bisanzwe. Birahindutse. Barahari vraiment. Okay. Abakopine banyu ntibabasaba mu mafoto. Jewe kwanza sinzi igituma na ufise umugore adakunda ifoto pe. Ntakunda ifoto muga araanaliza. Muzi bivuga mbere kenshi. Araanaliza arakunda kuraba ifoto akamenya ati nimbi ni nziza. Ari mu bantu mbere bagira amatwi kwa critique. Agatanga commentaire. Mugabo kuvuga ngo ndamufotore. Par contre arakunda kumfasha iyo ndiko ndafotora hari arakunda mfashe amatara agiriki. Mugabo nakunda bamufotore. Ntabyo akunda vamo. Genre
arakunda nyene igikorwa ukora mugabo ego arakunda ibyo nkora mugabo panaje imbere ego shaje kando barabandogeye ko kandi bose baza bakunda ifoto usanga rero ngo biraryoshe je nanje birangyohera kubafotora kandi ndashobora kubona akamiliye keza nkamubwira ngo ndagufotoresha gasanga namufotoye mugabo birababaje nanje ndagakenera kugafoto usanga ata foto yaguma pozi ngagira ibintu nawe urakunda ifoto ntushobora kuba umufotografi udakunda ifoto ashobora kuba udakunda kuziposta mugabo bariho ushobora kuba udakunda kuziposta mugabo arazifotoza arazifise nyamara uyu ari imbere ya kamera ngaho ari inyuma ya kamera uzorabe fone yiwe uzosanga ari nyinshi cyane ashobora kuba ataziposta tubashimire rero natwe turabashimiye we nande Jimmy yavuze mu by'ubwiro byo ariko arivugira natwe turagushimiye murakora mwatumiye mubandanye bo ndabakunda jewe ni benshi hariho benshi mutegeza gutumira harimo basohotse harimo abakiri ngaha harimo uwize photography imyaka bariko barabikora best of harimo abafotorera ama company yo hanze akomeye nka Chandru harimo n'abandi bagitangura kandi bafotora neza ba artist bahurizaina baragiye hanze barazi kuntu hanze bimeze nibagaruka mukabagirisha emission ni benshi nibatushamire ndakunda ukuntu mutushamire zose za ni benshi nico gituma navuga nti dukeneye abandi bafotografi nta kuvuga ngo hariko baravuka ngo muzoronka akazi gute no uzobashoboye gufotora neza agashobora gusatisfiza abantu biwe azobandanya mugabo nibaze hama abo bandi nabo bagize chance yo kuja hanze kuja mu festival nka itande safari ariyo festival azojamo Paris ariho aussi Fabrice abo bose vraiment ni bazi bagira ama emission bapartager abo bandi bavuga bige tugire abafotografi bavyize kuko ni bake bavyize canke baronse information abandi usanga bavyiga kuri YouTube ntibikwiye kuko monde irimwe ibintu byinshi Bado mwebwe mwarose chance yo kuvyiga canke mwavyisanze ubwa mbere uravyisangamo hamwe kaja kwironda kavyiga je nagize ama chance yo kuvyiga ahantu henshi mu bihugu byinshi donc harimo n'abandi benshi mbwa sinavyize ngo ni ishuri mugabo harimo abavyize mu ishuri ari byo bize ngaho voilà je nabuze certificat mugabo nanje naravyize naronse certificat naravyize kandi nasanze ndabikunda ndavyiga kandi agomba conseil abashobora kuba bari kwa 7 6 years ko nagize nyuma 6 years bo mazinya kinga 15 nabikubwiye neza kandi ugashire uyu ni mwidole wanje ari mu bayidole banje nakuze mfise abayidole batatu muri photography nakuze mfise batatu ni Varudo na Chando photography batatu ndasavye je ugo ndakeneye mission nabo bantu batatu kabisiga bingoera kwa twicaranye tuko turakorana siga bingoera kandi hari abatabizi Chando ngira afa kwa tabizi Varudo nari nabimubwiye na Jimmy arabizi abimbwiye unye oya okay wamaze kwimbira go bro kanguye muvuga ko mutazi nanye mwamenyanye canke nari duishije oya nibaza ko twari kugira ngo turyoshe emission ntikanye je sinzi ryari twamenyanye mugabo nisanze tuzi nanye kandi niyo rero ya mbere yabaye mu buzima bwanje kumenya no muhungu arangora gose bro Gerard telefone saa 8 y'ijoro saa 9 y'ijoro niwe wa mbere arondera ahatora ama telefone usanga ari afise Jim turavye amafone su telefone cyane wera ubwo wibagiye ibyo twavuganye nura munsi nje na telefone ndakubwira gutya ugeze ko uraceka go birashika ndibagira ko ndibagira bivanye n'utuntu mbato ndakora bro hama twibagire no gushimira abakiriya bacu wow abakiriya bacu vraiment
Imana ibahezagire hama muzohore mwihanganira byinshi birashika tukabakoshereza n'ukuri mugabo muradufasha gukura muri no mwuga kuteza imbere kumenyekanisha igihugu cacu kwabaho ibintu byiza abantu bagira ama mariage atesa respect. Yes. Nanje shimira abakora ama evenement mukuru evenement zirenze ndakunda evenement ya Kigingi ni evenement tukayitabira abantu benshi kandi I'm proud to be his photographer. I'm so proud because n'umuntu akora neza vraiment akora ibintu biryoshe kandi bitese bakora ama evenement abantu yateye ubwoba batuzanira abartiste bazimvye turi hamahe kimuzori nari by the way ari evenement ariko arafotoramo ninjira kwa gusa ari yongeze ifo kuyireka. Okay, bazobaza abantu bose bari muri evenementiel ba Greta Hasko Paulin hama ni bavuga ko je ntariha ugomba byemera kuba nta evenement je fotora evenement nimwe ama fotora sindavyemera ko ari abasi jeyo kubganje aza kuntora ku muryango ngo ngo ninji none ushaka ngo ninjire vraiment undiye kandi wowe wanyumvije ko ninjira kwa gusa. Yes. Murakoze cyane. Na murakoze hama mubandanye mudupostinga Ego turabafollowinga best of Filatesa hama nkuko nayibonye mu ma suggestion y'indi page mushigikira n'abandi ba photographe bakiri hasi batoya barahari from babandikire bababwire stories zabo usanga ari stories zitesa photography iva mu bintu byinshi talent ziva mu bintu byinshi shigikira abana bakiri batoya abashaje mu bahebe kuko baramaze kuronka amafaranga nivyo bakora shigikira abana batoya batesa from nka Gerard manakwiye kuva kuri afite akazi kenshi no harimo abandi bana bakeneye amahera antuka Imana ibayazagire cyane muko mukora byiza muko mumenyekanisha ingabire z'abantu benshi muri ndabakunda cyane n'ukuri vraiment nimo mpamvu ndabataginga na kenshi uba bataginga yego vraiment ndabakunda sana. Thank you too.